Provi buntu ni izina nahawe cyane n'Imana kuko narakure bitangaza n'Imana nicyo gituma nitwa Provi buntu. Naragiriwe ubuntu n'umuntu nyene yemera akoreshwa n'Imana, niwe yatumye nitwa Provi buntu. Numufatanye bikorwa amfasha byinshi, n'umumama sinzi yitwa mama buntu. Uwankunze rimwe n'uwanyitangiye ku musaraba asesa amaraso, naruwo gupfa angira muzima, nari gicibwa none nduwa Kristo nushimwe. We wandokoe, we wambambiwe, we wanduhuye nushimwe. Bakunzi ba Bishop TV namwebwe mwese muri ko muradukurikirana, turabaramukije twongera tubaha ikaze mu kiganiro kuza impano gisanzwe gitegurwa kikongera kigashikirizwa na jewe Lucky Boy +257 Life is Easy, the qualified influencer, the watchdog and so on. Guys, uno musi twabazaniye umutumire asanzwe ariko arabizamwo neza, n'umusore ariko arabizamwo neza mu kuririmba indirimbo mpimbaza Mana. N'umusore ameze neza cyane. Ndakuramukije. Murashobora kwidondora abakunzi ba Bishop TV n'abandi bose bariko baradukurikirana bari hano mu gisagara, eka abari ruguru n'abari hanze y'igihugu cy'u Burundi. Murakoze kuduha umwanya, turabashimiye cyane gose. Icyambere jewe ndumuririmbyi asanzwe ahimbaza aririmba indirimbo himbaza Mana. Nkaba nitwa Irakaza Providence, amazina bampaye abavyeyi. Hama muri hari n'izina mfise mu bijanye no kuririmba indirimbo mpimbaza Mana. Izindi zina nkoresha nyene ni Provi buntu. Kuba banzi kuri Irakaza Providence abo mfise izina nyene nungutse nitwa Provi buntu. Ego nivyo nyene. Providence, Provi buntu. Uraberewe cyane. Murakoze cyane gose. Ego. Mbega ku bakunzi ba Bishop TV n'abandi bose bariko baradukurikirana badatahura Provi buntu. Provi buntu iryo zina ryavuye kuki? Provi buntu ni izina nahawe cyane n'Imana kuko narakure bitangaza n'Imana nicyo gituma nitwa Provi buntu. Naragiriwe ubuntu n'umuntu nyene yemera akoreshwa n'Imana, niwe yatumye nitwa Provi buntu. N'umufatanye bikorwa amfasha byinshi, n'umumama sinzi yitwa mama buntu. Gusa mugabo nanjye nicyo gituma nanjye nitwa Provi buntu. Murakoze. Ego, mbega Provi buntu asanzwe azwi ku ndirimbo yitwa gute? Provi buntu asanzwe azwi ku ndirimbo yitwa yankunze rimwe. Indirimbo yitwa yankunze rimwe. Mbega yoba ariyo ndirimbo yonyene ufise canke urafise n'izindi abakunzi ba Bishop TV n'abandi bose bariko baradukurikirana batoba bazi? Ndafise indirimbo nyinshi ariko imwe niyo izwi cyane, niri hejuru iri kuri channel yanje ya YouTube. Gusa ndafise izindi nyene nimirije kuzosohora ariko biriko birategurwa. Okay. Birumvikana. Mbega kuboba ku bakunzi bawe boba bariko barakurikirana kino kiganiro n'abandi bose batoba bari muri kino gihugu bariko barakurikirana kino kiganiro, woshobora kubaha akapera kugira ngo bumve neza ko Provi buntu
ari we nyene turi kumwe mu kiganiro kuza impano kuri Bishop TV. Uwankunze rimwe n'uwanyitangiye ku musaraba asesa amaraso, nari uwo gupfa angira muzima, nari igicibwa none ndi uwa Kristo. Nushimwe we wandokoye, we wambambiwe, we wanduhuye, nushimwe. Kandi gutegura ikintu uba wabonye yuko icyo kintu kizogushikana ahantu kure. Jewe narabonye yuko indirimbo mpimbazamana zizonshikana ahantu kure mu bintu byinshi bitandukanye, mu bijanye nyene no gutera imbere mu buzima bwanje. Hoba hariho ivyo umaze gushika ko wo kwirata ukavuga ati jewe ibi nabishitse ko kubera uyu muziki mpimbazamana ndiko ndakora? Biriho, kuko ubu uko natanguye kompoza indirimbo imwe, ubu nsigaye nkompoza nyinshi. Kandi n'ikindi ari ahantu nyene nageze, kuko n'indirimbo kugira ngo nayishire kuri channel byarangyoheye cyane gose, kuko kugira channel yiwawe ni ikintu gikomeye, ni ikintu gikomeye. Niho hantu mvuga ati nagize, kandi n'ahandi ndabona yuko nzogera n'ahandi, kubera nabonye yuko mfise channel yiwanje shirako indirimbo nyene mpabwa n'Imana kugira ngo abantu bashirwe n'ubutumwa bw'Imana. Ego. Igihugu cy'u Burundi kiriko kirakorera ku mbona kazoza igiriti 2040 Uburundi bwifashe, 2060 igihugu giteye imbere. Muri industry musical ya hano mu Burundi muriko mukora iki kugira ngo iyo mbona kazoza namwe muyishikanemwo n'abandi bantu basanzwe bikorera ibindi atari umuziki? Kuri cumbagije kirumvikana cyane gose, nkuko abantu dukora ibintu bijanye n'indirimbo n'abandi nyene bakora ibindi bitandukanye, dukora ikintu nyene turiko turaviza ikintu, turiko turaviza nkuko turiko turashaka gushika kure, dushaka Burundi ko buzotera imbere nkuko bimbyiye imbona kazoza. Ijanye n'indirimbo je ndabona yuko nzogera ahantu kure cyane gose, n'abandi nyene bikazotuma nzofasha n'abandi mu bintu bitandukanye. Indirimbo izotuma ngera ahantu hakomeye, hamwe naje mfasha abandi bantu mu bijanye n'ibindi byinshi bitandukanye. Mbega wibaza ko uzogera kuri urwo rwego rwo gufasha abandi bantu uko ziki? Kuko gusohora indirimbo urayisohora ikaja ku ma platform igashika kure, uzokuraho ubwo buryo buzotuma ufasha abandi bantu. Wibaza ko uzoba wakoze iki? Ubwo buryo ahantu buzova je sifise ubwoba cyane, naho mbona ubu biriko biraza bukebuke, ariko ndizige yuko bizoza, uburyo buzoboneka. Imana yamfashije ibya mbere nkabishikako nkabironka, nibi ibindi nyene twifuza tuzobishika ko Imana izobidufasha, tuzoronka abantu badufasha. Kandi ndanavyizigiye yuko nzoronka abantu bamfasha, kandi ndanafise n'abandi bamfasha babagezi, abantu ze abavyeyi canke abandi nyene. Mbega Provi buntu uwo muha imiliyoni 30 z'amafaranga y'amarundi ubu nyene iyo yakoze iki? Miliyoni 30 sinobura ikintu nayakoze, kuko durabe dufatiye kuri ibintu bijanye no kuririmba indirimbo mpimbazamana. Birakoreshwa kugira ngo umuntu abishikemwo atera imbere kuri ivyo, arakoresha uburyo. No kugira ngo umuntu afise ubwo butumwa Imana yamuhaye kugira ngo bushikane kure, urakoresha uburyo mu ma studio. Duhaye amafaranga izo miliyoni 30 bazironse sinozikoresha mu bijanye n'indirimbo gusa. Oya, nofata nkayagabura, dufate nka 15 million nkazikoresha mu ndirimbo, izindi nazo zisigaye nkazitwara mu bindi bintu nifuza gukora. Kose nifuza gukora, simfise ntuze vision yo gukora indirimbo gusa zonyene, ndashaka no gukora n'ibindi bintu bituma indirimbo zigera ahantu kure cyane gose. Ku bakunzi ba Bishop TV bariko baradukurikirana, woshobora kubongera akapera k'indirimbo kumbure yoba itaraja ku rubuga rwawe rwa YouTube, kugira ngo babone neza ko Provi buntu
umuziki mpimbazamana atari ugusondeka abirimwo neza, urashobora kubongera ka kapera? Yesu niwe buhungiro mu buzima bwanje, kandi niwe mahoro mu mutima wanje, namufise nacho noba mfise, nafurahia kwa upendo aliyonipa. Yesu we niwe mahoro nawe, ngabire nawe. Murakoze cyane. Mbega Provi Buntu, icyo muha amahirwe ubu nyene akarondegwa n'icyamamare gisanzwe higeze kure mu bijanye n'umuziki mpimbazamana, kikamusaba ko bokorana igikorwa. Icamamare mu muziki mpimbazamana, cyonsaba ati dukorane izina iri canke mbega yo vyakira gute, nakahe kunguko vyomuzanira? No vyakira neza cyane gose, kuko noba ntewe iteka, n'Imana datamushobora byose, kuko ni ibintu nyine bitangaje. Nawe ubwawe bakubwiye ati ngo dukorane ukora ikindi kintu, kumva atari undi umuntu agikora akubwiye ati ngo dukorane, uranezerwa cyane. Nonezerwa cyane gose, twokorana neza twumvikana nkuko yavyifuje. Ego mbega aha mu Burundi abaririmbyi muri rusangi bakwiye kubana gute kugira ngo umuziki muri rusangi utera imbere ugere kure? Bisanzwe bizi ko umuziki wo mu Burundi abenshi bawufata nk'umuziki umengo nturi ku rwego tugereranije n'ibindi bihugu. Hoko gwiki hagati mu baririmbyi kugira ngo umuziki w'u Burundi utera imbere muri rusangi? Ku bwawe Providence Buntu, icokogwa ku bwanje, ikintu ca mbere cokogwa coja imbere cyane gose ni urukundo, gufashanya, kuko urwo rukundo ruzanana no gufashanya. Kuraba bati jewe aho ngeze hari abantu bamfashije, ti nanje byoba byiza naje nkufashije abandi. Kuko ibintu by'umuziki ikintu ca mbere gikenewe cyane kugira ngo igihugu cy'u Burundi kizotera imbere, umuziki uje hejuru cyane gose. Ni ikintu ca mbere no gufashanya, gukundana, kubona aho igihugu dushaka kugishikana, kuko twebwe nyene abaririmba indirimbo mpimbazamana n'ababa baririmba izindi ndirimbo, nuko twofashanya tugashikana kure indirimbo zacu, hama tugafashanya tugakora cyane gose kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere. Umwana waramanye iyi ndoto, waramanye indoto yo kuzoba uwuri uno munsi? Ego ntibije vuba, ntibije ubu nyene, byamyeho kuva na kera. Kuva nkiri muto, mugabo vyatanguye ngize mvuye ruguru, anje ni Bujumbura kwiga muri interna, niho byatanguye kuza, uko bivana n'abantu twabajene nyine twazengana. Gusa sinasanzwe sinakunda indirimbo cyane cyane z'impimbazamana zo kuririmbira Imana. Oya je nagomba kuvuga ukiri muto wamye wipfuza ko woririmba imiziki yindi, ya miziki bita secular. Wamye wipfuza kuzoririmba imiziki mpimbazamana? Awapi. Mbega kuririmba imiziki mpimbazamana byavuye kuki? Guhimbaza umuziki, kuririmba imiziki mpimbazamana, icatumye nabikora, nayivuze n'igihe natangura ubuzima nibo bwabikoze. Ariko naho tuba ari ubuzima, Imana yoyo yari kubikora, kuko ni Imana, narabonye yuko ari Imana yoyo yifuza yuko mbamo. Muri make ni Imana yaguhamagaye muri vyo, ni Imana yampamagaye muri vyo kugira ngo nkore umurimo wayo, abantu bayimenye, abantu bayikunde, bamenye ko yaturemye kubera impamvu kanaka. Provi Buntu tubashimire. Ego murakoze. Ego dushimire n'abakunzi ba Bishop TV badukurikiranye kuva mu ntango z'ikiganiro gushika dusozere. Twari kumwe n'umuririmbyi Provi Buntu asanzwe aririmba indirimbo mpimbazamana,
ego mu gusezera abakunzi aragiye kubasezera na akapera kugira ngo nyene abasezere kuko ikiganiro mwabanye nawe kandi no gusozera nawe arabereka ko akiri kumwe namwe. Tubashimire tumuha n'ikaze kugira ngo ashobore gusezera abakunzi. Abakunzi badukurikiranye, Imana ibahezagire, imandanye bakomeza, imandanye baha umutima w'urukundo gukurikirana ibiganiro byacu. Ntimucike intege, imandanye mubikwikira kandi turabashimiye cyane. Imana ibahezagire. Uwankunze rimwe n'uwanyitangiye ku musaraba asesa amaraso, nari uwo gupfa angira muzima, nari igicibwa none ndi uwa Kristo nushimwe. We wandokoye, we wambambiwe, we wanduhuye, wankunze rimwe, wankunze rimwe, wankunze rimwe, wankunze rimwe, nahawe ijambo, na jambo, nahawe ijambo, na jambo, umukiza wanje nzo kwamamurata, naciye bugufi ezaramba hafi, yankuye mu vyaha nariva yanga, anyegereza munyonga ziwe, ubujenda umwana w'Imana wasezerana yuko tuzobana nushimwe. Murahezagira mwebwe mwese mwadukurikiranye kuri Bishop TV, turabashimiye tubasaba ko mugira subscribe, j'aime, partage n'ibindi. Ego naho ubutaha dusubire mu biganiro byacu byo hanyuma.